Another day, another blessing, another vibe come Fizkiller kuri Yaga Tech TV. So ushaka kwibaza ati mbega n'umunsi Fizkiller atuzaniye iki? Ushaka kwibaza ati mbega nayahe makuru agezweho, nayahe makuru ari ku mwanya, mbega muri entertainment ndundi hariko havugwa ibiki? Yes, tugitangura mbere yuko ndababwira ivyo naje kubabwira, manzu fyonde subscribe ngaho, fyonde subscribe, liking kino kiganiro ndetse unagisangize n'abandi kugira ngo ntimuzosubire gucikwa n'ayandi makuru agenda kwirikira. So mu misi yahera hari amafoto twese twarayabonye, ariko aracana ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse aratera n'uruhagarara rwinshi ku mbuga ngurukana bumenyi, aho ayo mafoto yari ayo umuririmbyi Dramati ndetse na B-Face on the Flow, aho bazohurira mu giteramo kimwe kandi hamwe na Mona Warda. Twibutse neza yuko hagati y'abo barimvyi babiri bari basanzwe bafitaniye beef bivuye ku ndirimbo Code nayo ni indirimbo yasohotse ubwa mbere ari B-Face on the Flow ayisohoye, harimwo amajwi ya B-Face on the Flow, ariko mu nyuma haza gusohoka indirimbo ya Dramati ariyo Code ari wenyene. Ivyo nivyo vyaje gutera uruhagarara runini, benshi bariyumvira bati mbega kubera iki indirimbo yasohotse ubwa mbere harimo amajwi ya B-Face on the Flow, mu nyuma igasohoka amajwi ya B-Face on the Flow atayarimwo. Noneho mwarumvise ivyo umwumwe wese hagati ya B-Face on the Flow na Dramati ku majambo bagiye barashikiriza ku media, ariko nta numwe yashoboye kubahuza ari babiri ngo babivuge bari kumwe kuri media. Abandi bakavuga bati bashobora kuba bariko bapfa mu Kenzi Mona Warda. Nkuko twabonye amafisha asohoka, benshi twe tuzi yuko abaririmbyi bazohurira kuri stage imwe muri show ya Christopher izobera kuri Zion Beach tariki 30 za kuno kwezi nyene, ariko abateguye igiteramo ca Christopher baratera ivyatsi abakoze aje mafishi yagiye arasohoka. Nkuko vyashikirijwe n'umurongozi Neri Nelson asanzwe arongoye First Travel Agency, ngo nta muririmbyi numwe barashira habona mu bazofashanya na Christopher mu guteramisha abarundi. Tukiri ngaho nongera ndabibutsa yuko hatangwe gusohoka afishe ya Christopher wenyene bayita ngo one man show. Ibitaryoheye abapromoteri benshi b'abarundi ndetse n'abaririmbyi b'abarundi. Ibinyamakuru vyinshi vyaranditse, baravuga bati mbega isho kubera ikigomba ikogwe atamuririmbyi numwe mu Burundi arimwo. Biravugisha abantu benshi bagiye batandukanye, ariko mu nyuma y'iri tangazo bagiye gusohoka biboneka neza ko hariho abaririmbyi b'abarundi bazoba bari muri ico gitaramo naho bataramenyekana. Uyu arongoye First Travel Agency niho yamenyesheje ati natwe twabibonye uko, ariko vuba mugiye kumenya vyinshi vyerekeye iki giteramo ca Christopher mu Burundi. Ati kandi kindi muomenya nuko hategerezwa kuba abandi baririmbyi b'abarundi bazokwitaba iki giteramo. Ati si giteramo c'umuntu umwe, muvyumve neza, bati si giteramo c'umuntu umwe. Ariko twibukanye yuko afishi ya mbere yabaye officiel basohoye show yitwa one man show. Tuvyemeranye, dufate ko bumvise akamo k'ibimenyesha makuru, bumvise akamo k'abandi baririmbyi bavuze bati yamara nimurabe mushiremwo abaririmbyi b'abarundi, ataraho igiteramo canyu ntizogishigikira. Nongera ndabutsa yuko igiteramo gitegekanijwe kuzoba itariki 30 Kigarama 2023 kuri Zion Beach. Nelson ariwe arongoye First Travel Agency hamwe na Simplice nibo bari kwisonga mu itunganya ry'iki giteramo.
nongera ndayibutsa ko Simplice ari manager wa Wiz Design. Icantangaje sikindi nukubona hari abandi baririmbyi nka Dramati, Bifeso on the Floor ndetse na Mona Warda, mu gihe Simplice umuririmbyi wiwe Wiz Design atararimwo. Ico ni kintu cyateye amakenga abantu benshi bariyumvira ati mbega ibintu byaba byagenze gute. Mbega twibaze yuko muri abo baririmbyi naho atashoboye kubamenyesha ngo bavuga bari bo ko Wiz Design azoba arimo. Reka tubirindire. Kumbure nawe ushaka kwandika muri comment ukagira icyo ushikirije, icyo woba wiyumvira mu itunganyo ry'iki giteramo kigiye kuba. Yes, ayandi makuru yo ku ruhande ni mu gihe umuririmbyi akiri muto, novuga ati akicaruka, niko nobivuga, ahiruka kwenurira ibihangange mu muziki w'u Burundi, ibicocoro abakoze kuva kera, aho yari muri award yatangiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo award harimwo muri kategori yari arimwo Dramati, yari muri kategori yitwa Best Burundi Artists, aho naho harimwo Big Farious, hakabamo Dramati, hakabamo Natasha ndetse na Dramati nako na Sadbi. Iyo award yatunganijwe na Isango Star, iyo nayo musanze muyizi mu gihugu cy'u Rwanda, aho ni mu gihe Dramati ari we yagiye gutahukana iyi award imbere y'abandi baririmbyi bose. Bamwe baribaza ati mbega Dramati uno mwaka hari indirimbo, hari hit yo barakoze cyane gusumba aba legend. Ego nivyo ugerageje kubiraba, naho aba bandi bakoze na Dramati yarakoze nk'umuririmbyi ari mu rungano rushasha kandi riko rakora neza. Abandi bati ubwo ntiho baharagiyemwo ibintu vy'amanyanga canke kurabira ikimenyane. Abandi bati ikanamba iyo mwumva Dramati nta connaissance yosumvya Sadbi, Natasha canke Big Fizzo mu Rwanda. Mbega nawe uriko uratwumviriza wo bivuga ku iki ibijanye n'aya makuru tugushikirije? Hari iyi concert ya Christopher Moneza, hakabana ni award yaronkejwe Dramati. Mbega ku bwawe ku makuru ndaguhaye wogira icyo ushikirije muri comment ukavuga ati mbega aba bantu babikoze neza canka nka harabayemo akarenganyo, kugira ngo twumve ivyumviro namwe mushikiriza komsa n'abadukwirikirana abandi babone ivyumviro biri mu banyagihugu, mu bakunze b'umuziki ndundi ngene vyifashe. So reka ndagushimire cyane kuri microphone uri kumena Fiskila. Nibaze yuko wamaze kugira subscribe kugira ngo ibindi biganiro ntizo biragucika. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.